gushwana ivyo vyamaho si mu muziki gusa no mu buzima busanzwe ushaka kumvikana n'abantu bose niyo mpamvu yo gushwana ni ibintu bibaho musangiye akazi ni buri byo mupfa nashaka gufa kana kuburofa kana gato kabakagira ka grave ari ibintu byo burofa kandi rero ikindi kintu nabonye bashaka gufa barimvye babiraga ibintu byabo usanga abandi ravyinjemo ubuzi ngo byatanguye gute barekane nabo kure bavuga bipfa nabisangiye bagiye nyene babipfa bazobikora bimera bya jewe sibone ko mwofiki no mu mutwe cyamameze ivyo ni byanyu kumenya ni secret yanyu mu mare mu bwagati ni turaba yani nko nze mfiki no mu ushaka kwiposting turabihederanje nawe nje nawe show posting nakanga bikini no ni ndababwiye bafashike canke bakora iki bagufasha iki na réponse na basi na réponse yo kuri muzakuma ko ntavyo muntu nimba ndagusaba pardon nimba usaba pardon hagati yacu ngo ngo ndajya ndavuga ngo umva naka uko no ndakubwiye basi bigufashe ate ngutera induru gusanga ndakwararaje biki nibe baraba bari ndosibara nawe ni wanje si wanje duza gute mu gihe ari beef ya business apana beef ko ya Hello bifu za business mtahuwe na bifu gukora ivyunguka bifu zizana umufungo zizana amafaranga numa brand ngeye muri beef vraiment azora business ni uko kuna kubwimba shaka kuba different n'abandi simashaka kuguma kuri babandi nyene benkana no bashaka kuba nka jo nyene cobra yeah that's why rero bashaka kuba different gato nabo nyaragasa then ubise nyaragasa urumva kumenga ni ibintu ube sharp komsanagi umuntu ashobora kuguta kira kintu cyose uri ube nyaragasa Abantu bayikunze ya nabonye amakomati abantu n'abakinya filme bose nababonye bayikunze tro ngitse kurabona umuntu haba ari ikintu kiri muri we mba nkeneye cyane bisubira ko ugiye kumurondera nuko ubuzi ikintu mushaka sinondera umuntu kwera ngo ari hit no icyo kintu kiba kiri muri we nicyo mba nkeneye kandi ndagerageza nkifuza nka kose nkarimba nkawe komsa ubone ko nubwo turabakobwa turabishoboye sende umuririmbyi nagaza kuririmba ibintu byose cyo guma muri hip hop no cyo guma muri dance no nimba so no musi hip hop ari no dance nimba so dance dusa umva nguma mvanga ndumuririmbyi sindumuhapezi ndumuririmbyi Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Nagarutse kandi hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen. Kora subscribe na kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Ni muri cha kiganiro tubabwiza kuri show cha kiganiro kigo akajyo keza ako kumenya makuru y'abastar, ako kumenya makuru y'ivyamamare, ati beg ivyamamare byacu bibayeho gute kuri kamera kumena Airfetch Carf ni watuma image uyibona imeze neza cyane, ni watuma sound uyumva imeze fresh sana. My name is Radio this Lloyd TV in the place. Yes, uno musi rero ndi kumwe n'umwe marundi kazi baririmba fresh haba muri hip hop no mu wundi mudiho haza gushira hasi bamwitwa Big Cobra afite indirimbo shasha novuga neza yuko imaze amasaha 8 kuri YouTube channel yewe ni indirimbo yise Nyaragasa. Natwe cyo turanyaragasa kumurondera. Ndi kumwe n'umuririmbyikazi w'umurundi ubona neza yuko afite look ya flesh mu mutwe, aho ubona neza yuko aberewe nk'umurundikazi. Agese reka tumwakire kuri micro ya Lloyd TV kugira ngo tuze kuyaga byinshi. Novuge ko cyane ku ndirimbo yiwe shasha, indirimbo yise Nyaragasa. Inyuma yaho afite n'indirimbo ari kumwe na Benturo, ari kumwe na I Breezy on the beat yitwa Umuriro mu Congereza avita fire. Welcome on the mic, Cobra. Merci beaucoup. Ko fresh. Meze bon ndashima. Yeah, nawe? Fresh sana. Meze neza cyane ariko by the way uraberewe. Oh, merci beaucoup. Ati harabaca bavuga ati abaririmbyi n'abarimbyikazi twamaturi
amadufise swag nyene turagerageza nkuko nkuko babivuga mugabo ya merci beaucoup kenshi nisho kubona kubera batari munabikubwiye ariko hari umuntu akubwira ati je naberewe by the way we nyene akabwira ati bana ego urashaka kubona nyene ukabona nyene ko wafuse ko wabereye mugabo sanga ubundi Avuze no muberewe na gatoya rero kenshi ibyo umuntu akubwiye nivyo byo gusumba ibyo wibonako ati ibyo umuntu akubwiye nivyo byo gusumba ibyo wibonako iyo ni jambo ry'umwanditsi man si jambo ufa kwibwira uko ariko kose tukiri ngaho kwanza ndamubwiza abakunzi ba Loy TV Cobra ndabaramukije ndingaye mbaye nka Big Cobra Bimamba Big Snake Fan Girl Bad Girl Rap Machine ndio sibwa mbere ayo mazina renda ndashaka kuyasubiremo fresh ego bayumve neza bakuzi ba Loy TV munyumvirize neza ayo mazina muyumvirize neza ijya mbere let's go Big Cobra Bimamba Big Snake Rap Machine Bad Girl Fan Girl Big Snake kora amazina ateranye ubwoba man cyane Big Snake Big Cobra Bimamba Big Anaconda Rap Machine Rap Machine reka cyane duhagare kuri Rap Machine cause hip hop yawe novuga neza yuko ari rap biremereye fo imbere ko tuja kuri ivyo ndashaka ubanze nkubitire flow ya kabiri kwijya ndirimbo shasha Nani Cobra okay wananita Cobra au mamba ukitaka dodo za kuganda mi si mtoto wa kishamba 1 2 3 hadi kinanda wagwan ebana ijya ndirimbo imeze fresh sana salute man thank you ariko ni ndirimbo irimo imidiho yose kweko utayikoze muri hip hop gusa nje kenshi ndikunda gukora ikintu simba shaka kuba nkita umuhapezi cyangwa mbashaka nkita umuririmvye kati comme ça ibe raga ndaririmba ibe dance ndagenda ibe hip hop mba nkene gukora amastyle yose periki si abantu bakunda bitandukanye ari ukunda hip hop ari ukunda R&B muri uwo mwanya rero ubarimbe byose ukabishira hamwe bagego rimwe cyarimo gusohoka umushaka deni gufata impande zose cyane waba umu hip hop hip hop aba R&B aba dance aba raga hose ariko mu gihe wivamo cyane no yo kuko navuga neza yuko hari abantu usanga ubwira ati byose ndabizi ariko ico niyumvamo cyane gusumba iki cyangwa se power nyinshi gusumba zibiri haro dance na hip hop ego ebana hip hop yawe jiranye cyamwana thank you wallahi ebana bakuzi ba Loy TV nobwo neza yuko numwe mu abaririmbyi kazi uburundi bufise bakora hip hop fresh ego ku ruhande rwawe aba hip hop men babakobwa wokwishira ku mwanya wa kane bivanye nuko wize I don't know. Bivanye wewe nuko kameme ndibaza ndwambe. Nivyo nashaka kuvuga kubera yuko ku ruhande rwanje nanje no gushaka umwanya wa mbere bakunze ba Loy TV nimba umuzi Big Cobra fresh. Aragukubita ku bintu by'ama beat. Cyane. Fo. Kubera kinyaragasa rero. Nyaragasa byo kuraba ni indirimbo. Irimo amasije abiri. Harosije kwiyemera irimo nasije nyene yo kwereka y'urukundo nyene kakureka love kakure yana amasije abiri nyaragasa ni indirimbo nkuko bivuze yimwo amasije abiri ego waba uri umuntu wiyemera urashaka kwiyumvamwo ego n'akantu k'urukundo proud n'ubwo rukundo burimwo kwerekana ko nubwo byagenda gute ubwo rukundo urimo nubwo ho byande ntibuvamwo that's ni kwiyemera urwo rukundo burimo ariko rero ni indirimbo novuga neza yuko ije iherekeza iyo mwakoranye na ba Ibris imbere ko tuja kuri nyaragasa cyane reka dusubire inyuma gatoya akundirimbo wakoranye na Benturo yitwa Fire ari kumwe na Ibris mbega ijya ndirimbo ni wabarondeye byagenze gute urumva nari nshaka gukora EP indirimbo standard ndavuga muri EP shaka ama dance cyane gusumba ko yo kuraba abakobwa ama dance n'abaririmba cyane ino ngam mu Burundi nta numwe ndabona arimba dance benshi binyegeda ma Afrobeat ma R&B ndimvira why nandi ntokora dance nk'abandi ba rero ndimvira ndavuga no ngikora kwa Ibris ndambye ko shaka gukora indirimbo ya dance tamubwira nakwa kandi maze kuvuga ngo Ibris arimba dance ndambwira Ibris shaka turimbana ndambwira ntari turimvira undi musani ashore dance nk'iyo ndimo twadukeneye gusoma nk'indirimbo warushaka biva n'ikintu warushaka kuvuga ati biva n'icyo kintu yishaka ndabona ko Benturo yoba byiza gusoma that's why nasitemo Benturo
Breezy ni umwe mu bantu abenshi bamuzi ko ari umuproducteur then ari umuhinyanyuzi w'imiziki myinshi novuga neza yuko ni umuhinyanyuzi mwiza uburundi bufise ntitwirengagize iyo umuntu ashoboye tube tubivuga kuko bavuze abahinyanyuzi beza uburundi bufise nibaze neza yuko izina Breezy utogibagira ni umwe mu bantu batari bakunze kugaragara cyane baririmba mu ndirimbo bega byagutwaye umwanya ungana gute kugira ngo Breezy umwumvishe yuko ashobora kuza kurimba mu ndirimbo Breezy namaze kumva gina ririmba kwa namaze gukora indirimbo nyinshi kwa Breezy namaze kumva ama freestyle yiwe twagira ama freestyle karimba nko ndabona nyine ko ari umuntu ashoye dancer that's why rero namwiyumvire gusumba gusa ni wa muntu wa mbere niyo ndimba mbere ntango gukora muri media room ya ipiprito that's why na rero Breezy narimba dancer nanjewe nyene ndayikeneye byo matchingana gusumba that's why sasa ni kintu kundire Breezy Breezy no producer mwiza arashoboye dancer avuga ko amakarite bimaze kumubona kuri yego after yo kuririmba ndavuga ku buhinyanyuzi bwiwe ku mpano yiwe nibihe bintu mukundira then ukuntu wamubonye kuri touch ugiye kuraba umuproducer usafise point for yiwe ariko Breezy nabonye point for yiwe cyane akunda nangene ama dance ukuntu arakunda rero that's why nagiye gukora kuri iwe nyene nkanamusaba nakora ego ni umuhinyanyuzi kavuga yuko ashoboye no kuririmba ugiye kuramo izo mpano zibiri niye mpano ashoboye cyane kuko mwari kumwe muri studio yufura ba profile yiwe ni producer kandi niko kaza akora ntabwo ari umuririmbyi ariko nubwo ari mu producer arashoboye no kuririmba nkuko na expected kuririmba atirimba ama afrobeat yabo amadenso abizi rero umuntu wese nubwo abakora kimwe abase n'ikindi kintu ashoboye mugabo maybe atayerekana imbere y'abantu yes indirimbo fire of ganeze yuko ni indirimbo ugiye kuraba ifite uburemere indirimbo ugiye kurana clip yayo Ewan irimo bintu vya kigang cyane kuri Cobra kuze kugaragara mu bintu nyene vy'ikigangster you know ni uko kuna kubwimba shaka kuba different n'abandi simashaka kuguma kuri babandi nyene benka naka no bashaka kuba nka jo nyene Cobra that's why rero bashaka kuba different gato nabo ariko umudiho wawe novuga ko n'umudiho uryoshe kumviriza ndasubira nyuma gato ya kundirimbo akwaye na Oleg Toto Town indirimbo akoze ba Loy TV indirimbo uramaze kumviriza iri mu buff fresh iyo yumvise wumva gute nyene ndayikunda cyane ko urumva gikuraba ni style Oleg na master Oleg asanzwe aririmba igituma twarinde master yiwe nashite kubereka yuko umva nubwo turakwa n'amaster bangu turashoboye nta kintu kimwe ikintu cyisemo inguvu uragikora kandi bien kada kimeze neza gusumba nkuko babatipete that's why Oleg we ntiyakugoye kujya ndirimbo ntiyakugoye kugira mukaniga ntiyangowe na gato avuga ati asanzwe ari umuntu wanje man Oleg ni twese ni umu friend ni brother wanje ni sister wiwe ariko harabavuga ngo naramuronde yarangara ko ngo nini na nini ntigeze ngarako no kwa kudushana turabagenzi that's why ntabwo yagushaka kongera Oleg ne wamubonye gute muri studio Cobra uko namwibaza siko namubonye kuko nibaza yuko ari umuntu ufata umwanya munini kwandika ngabo no sivyo ko ndiba twekode n'amasabi yatwara ni sani nosh yari heze ndirimbo batangwe 19-20 tatash yes bakuze ba TV nko bitubwira ati twayikoze isaha imwe na OAG Oleg ariko bazanye indirimbo imeze neza cyane ku ruhande rwanje nkabwira ati big up sana mwaje ikintu kimeze fresh sana ubwe ko indirimbo haba kuri clip harimo creation nkuko mwabibonye ni indirimbo haba ikoze neza yanditse fresh ebana big up sana man thank you wagwara reka twigire ku ndirimbo yawe shasha kwanza Nyaragasa let's go gatoya kwanza okay nine direct bingo atari perform yanje okay japo mani udhi sina budi kupaizi pongezi kama mfungwa nitunzie langu penzi wanitia uchizi na kuninyima usingizi nimemitia kwa kiki kipenzi ta dawa shaki bomba Resibanga Yes indirimbo shasha novuga neza yuko imaze ko amasaha 8 niba nogire ko yasohotse mu gatondo wasohoye saa 2 za gatondo novuga neza yuko yasohotse diko ndayiraba ni indirimbo imeze neza cyane ni indirimbo ikoze fresh ni indirimbo wakoreye kwa nakwe kwa X-Factor why not rero Nyaragasa
Nyaragasa nakubwiye ko namaze kugema umva ndavuga title Nyaragasa then wubise Nyaragasa urumva kumenga ni ibintu Nyaragasa urimo ube sharp ube sharp komisanaga umuntu ashobora kuguca kira kintu cyose uri ube Nyaragasa cameraman Nyaragase nanje Nyaragase ni indirimbo bamaze gusohora uno munsi ku ruhande rwawe abivanye nuko uyizi naho ushaka kwigera ubona bizokona navuga yuko abantu be barayumvise ko namaze gusora audio ni running video nasohoye abantu bose bayikunze nabonye amakomati y'abantu n'abakinnyi filme bose nababonye bayikunze tro mbutarayiraba please right now ogenda ku YouTube channel wandike Nyaragasa by Big Cobra uraza kubona ni indirimbo shasha ni indirimbo novuga neza yuko ku ruhande rwanje imeze neza cyane ariko rero hari kintu abantu benshi baca bibaza urayisohoye uyinyarutsa be nijya aya makwani ba Avuze mu gihe nawe nyina tamisi mishi yari maze kuri YouTube channel harabaca bavuga ati mbega ntubona kwije kuzibira ijya yindi nayo oya ko yari EP nanemereye abantu ko ndasora ku semene aka video readings niyo mpamvu rero kundi kuna se vendredi ndosora indirimbo ko nyene makadiheze kwera ni EP nabwo ari official video ariko naka EP ugiye kuraba karimo amakorabo menshi yego naje kurondera abantu basi bosho gukora ikintu kabatiza kugiye kuraba nka Dankala Dolphin Dankala amadoso neza cyane bya umengo mu Jamaica nawe nyine namwe ndavuga why not nkoranye na Dolphin Dankala hova igiki kiza gusomba niyo mpamvu nagize amakorabo nawe hari abantu benshi bavuze ati mbega kugira amakorabo menshi muri EP nk'umuririmbyi hari abakibaza ko bishobora kugusubiza n'inyuma bivanye nuko benshi babifuza kumva nka Big Cobra wenyine ugiye kuraba nta makorabo menshi ufite kuri amakorabo n'indimbo zibiri ubwo ugiye kuraba antima EP usanga nk'indimbo standard nziza dusaba amakorabo ahubwo nzi nagize korabo nk'iyo ugiye kuraba Cobra tukiri ngaho nyene witeguye gutere kugira ngo ukore promo indirimbo zawe ko ndakora ubushoboka kwera bashe kugirwa gusumba ugiye kuraba Kugira kuba ningoga kwera basho kuma baryoherwa ngire ama promotion yakora ndiko ndakora ngiye kuraba ndagira uko mushoboye kose nka Big Cobra nka management yacu urumva bisigura ko uno mwaka uzomara kuri iyo EP gusa canke nyuma ya iyo EP uzobaha ibiko ndakora bokeda cyane ko guheza umwaka nimba atari banga bakora bo from what no yashaka from ahanyere Burundi cyane inyuma y'u Burundi nabwo shaka kuvuga mugabo then nzoyibona simunda kuvuga ikintu gitaraba ko nashaka kivuga sanga isote muri jana ariko ndafise confidence ko muri December nigita gusenda imbere tunaka azoba ari mu gitsina cyawe cy'abakobwa canke azoba ari abahungu no sishaka kuvuga navuze abafana urabibira kabanga umukobwa nkaba ico ndakivuze mugabo Shabanga ninde ariko ni Cobra novuga neza yuko ikoze korabo mani ziremereye kwera ki korabo ebana iyo ikoze korabo ziremereye fo itemere kwera ki mbashaka ngize korabo n'umuntu haba ari ikintu kiri muri we mba nkeneye cyane bisubira ko ugiye kumurondera nuko ubuzi ikintu mushaka sinondera umuntu kwera ngo ari hit no icyo kintu kiba kiri muri we nicyo mba nkeneye kandi ndagerageza nkifuza nka kose nkarimba nkawe ubone ko nubwo turi abakobwa turabishoboye hari abaca bibaza rero Cobra ati mbega bizoshye kuhebe hip hop ko tubona utanguye kuririmba indirimbo zirimo imidiho ibiri abaca bibaza ati rero mbega mu nyuma naho nazohava usanga hip hop yayihebye sende umuririmbyi nagaza kuririmba ibintu byose cyo guma muri hip hop no cyo guma muri dance no nimba so no musi hip hop ari no dance nimba so dance gusa umva nguma mvanga ndumuririmbyi sindumuhapezi ndumuririmbyi ndibaza murabyumva neza ati ndumuririmbyi sindumuhapezi tukiri gaho nyene Cobra umuziki w'u Burundi muri aka kanya nka Big Cobra ubona gute Gikuraba haro evolution nini kubera ubu urabona abarundi baragenda hanze bakora amashow hanze bakada gusama collabo iki ndenda muna ko hari evolution nini cyane gusumba ava hari evolution nini ndashaka utahuze neza nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi kuko onavuga neza yuko ikintu kibwiwe n'ubukizi yibaza ko kugitahura abiba byoroshe sana ni Big Cobra novuga neza yuko umuziki urawuzi
umuziki urawuzi kandi neza cyane mbega ugiye kuraba ariko rero biravugwa neza yuko hagati yanyu abaririmbyi usanga atarukundo ruhari ndavuga neza yuko usanga hari ugushwana hagati y'abaririmbyi ugasanga ntimuri ko murabuza ku kintu runaka mbega ubona biva kuki kudahuza hagati yanyu nk'abaririmbyi gushwana ibyo byamaho si mu muziki gusa no mu buzima busanzwe ushaka kumvikana n'abantu bose niyo mpamvu yo gushwana ni ibintu bibaho usanga akazi ntiburi ibyo mupfa nashaka gufa kana k'uburofa kana gato kabakagira ka grave ari ibintu by'uburofa kandi rero ikindi kintu nabonye bashaka gufa abaririmbyi babira gafa ibintu byabo usanga abandi bavyinjiyemo ntibuzi ngo byatanguye gute barekane nabo kubera bavuga bipfa nabisangiye barya nyene babipfa bazobikora bimera byabo mabifu yamaho ariko nk'abaririmbyi navuga neza yuko mwebwe muri abantu mukurikirana cyane iyo mukoze akantu gategerezwa gusohoka abega ni kubera kinamwe yo mubikoze mudashimira kubiheza mugaca mubizana mu mamedia bijama media kwera ikikora haba hagiyemwe abandi bantu ikintu kimaze kujamwe abantu batatu nikibe kibayibanga babiheza iyo mpamvu rero ubundi ho jewe simbone ko mwofikira no mu mutwe cy'amamedia ivyo nivyo banyu kumenya ni secret yanyu mu bimare mu bwagati yanyu kandi turaba yani nko nje mfikira no muntu ushaka kwiposting turabihederanje nawe nje nawe show posting naka no kintu no ndababwire bafashike cyangwa bakora iki bagufasha iki na repose na basi na repose yo kuri muzakuma ko ntavyo muzi ntimuzi how byatanguye ntimuzi iyo byatanguriye bifu n'abantu babiri uko nyene bageza bongeye twe n'ibituraba uri numwe mu baririmbyi kazi novuga neza yuko badakunze kugaragara mu buntu bwo beef shabari ubu challenge bwo beef ngo Cobra nanaka bimeze uku ngo why not Dente umuntu wa mbere ni hamahoro. Dene ubwo umuntu ankoreye ikibi ndamureka nkagenda. Kandi ubwo bankoreye ikibi kingana gute sho na guposting. Nimba byambabaje biguma muri jewe nimba ndagusaba pardon nimba usaba pardon hagati yacu. Ngo kuvuga ndagenda ndavuga ngo umva naka. Ukuntu no ndakubwira basi bigufashe. Atari gutera induru gusanga ndakwararaje biki nibe baraba. Mbari ndosibore nawe ni wanje si wanyu. Hama bavuga yuko amabifu atuma habaho kuduga ko muririmbyi ku ruhande rwawe nk'umuririmbyi kazi ari kuduga no kumanuka sasa ringwa amabifu batuma ngo baduga ngo ne waraba pushing ukuntu nk'umuririmbyi kazi ico kintu nico ikuduza gute mu gihe ari beef ya business apana beef kuri ari beef za business mtahuwe na beef gukora ivyunguka beef zizana umufungo zizana amafaranga nimo mbona nzengeye muri beef vraiment Azora business. Umunsi bakubonye muri beef nimuze muri byo murabaza muzoshemwe mumenya yuko hari beef zana amafaranga. Hari beef y'amahera. Sibye ko ukora ivyunguka gusa. Ariko navuga neza ku ruhande rwanje Cobra. Umurivyi nago biba bikwiye yuko aguma aboneka mu mabeef. Uko biratuma umenga umuririmbyi aratava runaka. Bese ko umuririmbyi ko hari ikintu bavuga ati umuririmbyi navuga ni kiyo ni kiyo navuga neza yuko kirabiramo abantu benshi urumva yukoze ikintu kitameze neza harabo gishikira kandi bari kure cyane navuga neza yuko umuririmbyi rero akwiye kuba akarorero keza kuko akurikana n'abantu benshi arabwa n'abantu benshi twiringaho nyene Cobra umwaka ugiye guhera navuga iyo umuririmbyi umwaka utanguye aravuga ati je uno mwaka nzokora ibintu bimeze guca mbega ivyo wateguye nka Cobra muri uno mwaka ku ruhande rwawe ubona warabishitse ko canke hari ibikibo navuga umuntu ategura ibintu byinshi mugabo sivyo ushobora gushika cyane cyane ndavuga muri music yego andi kuvuga muri music urapanga imana igapangura ariko navuga yuko ikintu cyambere nari nkeneye cyambere nuko umwaka wa yasoye ipi yanje nayisohoye ibindi byose nabyo byaje nyene uko nyene mbwa ikintu cyambere nari na planning umwaka ni ipi bikurikira byose nagenda planninga umwaka watanguye ikintu rero washaka kitabaye muri no mwaka neki vuga tukabise ikintu banavuga neza yuko byari mu bintu urugendo urugendo yako rwarasivye n'impamvu kanaka ariko urwo rugendo nubwo rwasivye umwaka utangura nzoro gukora rwa rugendo rwahe uzorubona from wapi si mu Burundi ni hanze y'igihugu mugabo muzorubona sishimye kuvuga ngo ni igihugu iki but muzorubona ariko nibaze neza yuko yarikora kuko ndazi umurindi yazasohoka why not rero byavuye kuko mwari mugiye gukorana cyane no hari ibintu nyene management yawe no nabwa yumva hari ukuntu nyene hari ibintu byaciyemwo
ntabwo ari management yanje no ibintu byaciyemwo kandi nikosa sigiwe umuririmbyi no ibintu byaciyemwo bituma nyene duhindura gahunda ntitwabihevye ariko twahinduye gahunda kabisa. Murumva neza yuko rero hari byinshi umuntu aba yapanze ariko bidakunda ugasanga bibaye bwegezwe inyuma. Atwini ngaho nyene umwaka ugiye gutangura mbega mu mwaka uza nka Big Up abafana bawe bakwitegeye gute then bitege ibihe bintu bishasha? Nuvuga yuko muzoryoherwa cyane gusumba ujya ko bro mwamuzi agiye kwingira fado muzoryoherwa cyane kandi nzo amakuru batandukanye mu Burundi no hanze byinshi cyane muzobibona ndangiye gukora uko shoboye kose para mugengo gusumba kabisa. Imbere ko turangiza rero ndashaka kwanza wongere uturi imbere je arakantu nkunda muri ya ndirimbo man ya ndirimbo shasha kajya ga flow ka hip hop kajya intakobra kajya boro man hari ukuntu wagakubise. Let's go. Wananiita cobra au mamba, ukitaka dodo za kuganda, mi si mtoto wa kishamba, moja mbele tatu hadi kenanda. Wanuria Nyaragasa Reskiri bakozi ba TV ni ndirimbo shasha ya Big Cobra yasose uno musi nyene mu gatondo isaha 2 novuganeze ko iri kuri YouTube channel yiwe niba utarayira ba please right now ugenda kuri YouTube channel yiwe wandika Nyaragasa by Big Cobra uraza kubona ni ndirimbo imeze neza ni ndirimbo novuganeza yuko imeze fresh sana nizera neza yuko uza kwikunda Big Cobra. Imbere ko turagiza rero akajambo kanyuma ku bafana bawe babwira ati bega umwaka ugiye kurangira bitege iki bega mu mwaka uza bakwitege gute? Let's go. Ikintu cyambere kubashimira ko babandanya basupportinga ko kega ari turimbira ndirimbira abo atari kubabona ntamwe twoshika kandi nabemereye ko kundwi ndasura ama video ni Friday izokurikira ndosura indi video indi Friday konyene chaque Friday ndasura indimbo imwe hama dafite collabo ya bien cyane izoyeze umwaka unasikia cyane ya mudogega vraiment mudoje umwaka muryohewe dafite indirimbo nyinshi 2024 mudogehwa cyane no kwanda yamushigikira mukabanda yamusupportinga ndakuri YouTube yanje ni Big Cobra house ni Big Cobra ndumwe mu bantu novuga neze ko mbonye igikorwa cyawe atabwo bangira bazi neza yuko kiba kimeze neza bandi siriko utegeze kubashona akobra kandi ndagushimiye sana namwe ndabashimiye cyane kuntumira murakoze cyane gose bana thank you so much bakozi ba TV jewe kurumvaga kuri micro my name is Radio twari kumwe na Cobra umwindikazi w'umurundi akubwira ati Nyaragasa n'indirimbo shasha Mr Radio reka ndabwira ati we love you so much dusubire ubutaha ciao turabakunda cyane kuri kamera wari kumwe na Airfage Carf niba yatumye image uyibona imeze fresh sana niba yatumye sound uyumva imeze neza cyane tubabwize kuri show my name is Radio this is Loy TV in the place you know what it is we love you so much wagwan